kombe hari abatandukanye bari kubarawukeza na cyane wahoze arongoye ishami ry'umupira w'amaboko basketball hano mu Burundi Apotre Jean Paul Manirakiza yashyize ku rwego rw'iwavuga ngo félicitations à l'équipe Dynamo champion des playoffs 2025 par la discipline akeza ati ndakeje umugwi wa Dynamo kuba watwaye igikombe cha playoffs ya 2025 yego avuga ati par la discipline vous avez bâti la force ati mwishimikije discipline nta muntu atacunga ingeso nziza kwitwara neza ifato nziza mwerekanye ubushobozi bwanyu ingufu zanyu zaragaragaye par l'unité vous avez tenu ferme mu gushira hamwe kwanyu ubumwe bwanyu mwarahabereye magabo yego mwarabaye kabisa umwe par le courage vous avez conquis la victoire mwishaka ridasanzwe mwishaka ishaka hu ngo mwagize mwarubatse intsinzi cyangwa mwashitse no ku ntsinzi mwaratsindiye intsinzi kabisa urumva ce trophée est le signe que Dieu honore les efforts sincères que sa bénédiction vous accompagne pour aller plus loin encore ati kino gikombe ni kimenyetso cyuko Imana yishura inguvu cyangwa ibikorwa uba wakoze binakubereye ati rero imihezagiro iba ibombe ko twovuga vous accompagne pour aller plus loin encore iba igendane namwe imigisha igendane namwe mu kubandanya mu nzira ndende murimwo mutegerezwa kubandanya mufata ati avec le respect et la bénédiction nk'umukozi w'Imana bien sûr avuga ati avec le respect et la bénédiction habahezagira urumva ko ari ikintu ciza ashobora kuvuga ati même si ntakiri muri ibi bya basket ndabikurikirana narabiciyemwo imyaka itari mike rero abakiza mu rusange niwe yari na president wa federation igihe Dynamo yasohoka donc mwijambo rimwe igihe Dynamo yaherukira igikombe nk'iki niwe yari president wa federation nubwo mu nyuma vyahindutse ntiyaba aza gutanga imihoho ariko kukuntu tuzi nka histoire yabaye hagati ya Dynamo na Apotre ni biriya bihenyene urabizi byo muri bal no kuntu vyari bimeze ni sinye nziza cyane ikintu ciza cyane ariko kandi cyaryoshye kurusha nuko nabonye yuko n'abafana ba Dynamo bacakiriye neza cyane hari uwo kwakira umuntu gukejeje gayive oya kandi umunezero kiri mutoto nk'uyu kiri mu mushuhira ni ibintu byiza cyane rero byiza cyane kubona nawe atavuze ati sinoguma mu gacerere kandi basket naharaniye ibintu byiza nabonye byabaye yes nakantu rero nakajeste keza nabonye kaganiriwe ko cyane mu bantu kandi mu buryo buri positif no mu bafana ba Dynamo yes nuko rero ni Apotre Jean Paul Manirakiza keza umugwi wa Dynamo wahoze arongoye ishiramo ry'umupira w'amaboko basketball FEBABO hano mu Burundi muri manda iherutse kurangira yes nuko reka tukiri muri basketball rero Yves nkuko twari tuvuye nyene bishitse bisohotse ubu akeza mu gwa Dynamo ariko Yves muri izi playoffs zari ziryoshe cyane gose zakurikiranye n'abantu batari bake ariko ni playoffs nuvuga zakurikiye ibihe bishasha muri basketball ibe bishasha no kuvuga iki ibihe twari tumaze igihe abakunzi ba basketball abarongozi ba basketball bishiriye imbere umurongozi wabo ijambo rimwe habaye amatora aho bashize imbere president azobarongora rero vyumvikana byari ibintu vyiza ati turamose president twari tumaze igihe two turabitegura nkuko murazi yuko iyi manda ihera wayihejeje hariya Hachimana Claver watazira gataye hama mu nyuma baravuga bati reka turabe tugire amatora hariya honorable Aloys aratogwa nka president wa federation rero ariko Yves hariho bimwe dukunze kubona mu federation atandukanye iyo habayeho finale
urukino rwa nyuma harabaho cyaye mu nkino ziba zikomeye harabaho presence y'indongo zitandukanye hakaba gutanga ibikombe ku munsi w'Imana nivyo ntihashoboye kuboneka president Aloys ariko mbega ko ari nihagitogwa nihakijaho mbega iyi sinye ni sinye nyabaki kubona l'absence wa president wa federation kuri evenement nk'iyi biba bisiguriye nibaza ko nikibaye n'impamvu ciyumviriye canke kizanye nuko ari ibintu biba bitagaragara kenshi ugiye kuraba hano iwacu ahantu hose habaye evenement ikomeye canje nzisozera amahiganwa akomeye yateguwe na president yateguwe na federation birongowe n'umuntu kanaka uwo muntu aba ari uwa mbere ahari ahubwo aba nafise n'abashitsi benshi abafise n'abashitsi aba yatumye ati ndafise ibirori ndafise urubanza abafise urubanza ni nko kumva ngo wabatirishije umwana mugasera ugo sihuri canke ngo umwana yaronse diplome ngo papa sihari ku mpamvu z'akazi zose akazi kose wowe urimwo by'ukuri ico kintu kiba kigoye ko abantu bagitahura ni kintu nibyo buri impamvu ziba nyinshi kiki nuko natwebwe tuba tutamenye impamvu ariko twebwe ufatiye kuvyo turiko turakurikirana ugafatira ku gikorwa nyezina ubona yuko harakarungo vyabuze harakarungo vyabuze ni nko kuvuga ngo ebana ngo mu bikenye hano mu gihugu ngo umunyu urimwo ngo umunyu urakenye mu Burundi niyo mpamvu muri runo rubanza Ninge twabagaburiye zitaziviza kunye. Ico kintu nicumvikana. Umengo nico kintu categezwa kurondegwa hakiri kare. President yarari ntabwo cyari ikintu gisa neza cyane kuri izo mvu urubanza nyamukuru rwiwe. Noneho kiki haheza amezi 3. Ari agishikira ubuyobozi bwa federation siho yarari. Imvo ntawo zimenya. Zishobora kuba ari nizikomeye. Ariko imvo zose nibaza yuko zobituma kugira ngo ntibigaragare nabe canke ntibise nabi zomenyekana zonamenyeshwa zonamenyeshwa je ndibuka kumbura akabaho ikete cyane ego riteguza rikavuga ibintu bifaditse kabisa ku buryo iyo image itaza kugaragara muri ubwo abantu bataza kwibaza ibintu byinshi kuko uno munsi hariho ahantu basketball yari ivuye Eve hari ahantu basketball yari ivuye twovuga yuko ingere vyari bimeze hama biraza ubona yuko bamwe bavuga bati lo basketball turashaka kwigaruka ku nguvu nyinshi twari twarayibonye turabona amatora arabaye bamwe bakavuga ati mbega ndazotogwa murazi ko abitojeje twari tumaze kubamenya turumva president wa Tigers hariya turumva president wa Dinamo Jodase turumva uyu nyene Aloys nabandi bari bahari ariko abone bari imbere mu nyuma matora twari turi kumwe mu matwumva hasigaye babiri hama hatogwa honorable Aloys rero kuri ico kintu cyo navuga nti kugira werekane l'image ya basketball la présence yiwa bikenewe c'est vrai nko bivuze amabanga umuntu abafise ntawe uyamenya ariko rimwe na rimwe haramuravuga ati presence y'umuntu nk'uyo ibikenewe gutanga ikombe mvuga ati ku ma federation yose urinze ugera muri federation ya football iyo habaye final president Manalex ni habari ugiye muri hariya muri za handball niho baba bari muri volleyball rero mvuga nti ni kintu ubona yuko kiba gikenewe même si umuntu ashobora gufatirwa n'amabanga abantu bakabimenya urabona sihazo ari kubwibwira ngo abantu banumva yuko tutariko turavuga ibintu muri maniere ziri negative gomburabe no kugwego gw'isi ntusho nkejo bundi mondial de club irangira turazi yuko Infantino twamubonye buri rukino ahubwo bigiye kwitwa ngo finale twabonye na Donald Trump yamuhamagara kandi Donald Trump nashaka kwizana hariya aba yaronse ubutumwa bwande ubutumire nibikobera mu gihugu cy'iwawe ingo nawo dutera itegyo te exactement raba nk'uyu mugabo yitwa Seferin
muri match za Champions League final ntashobora kubura ahubwo abayatubiye n'uwo wa FIFA raba nk'uyu wacu Motsepe Patrice Motsepe wa CAF kenshi abayanatumiye uriya wa FIFA cyane cyane abayinfluenceje na president wande w'igihugu byabereyemo ivyo birori kenshi abahari tuze no ngahi wacu mu mafederasiyo ngahi wacu sindigera mbona nk'igikombe cyatanzwe man Alex ngo yafatiriwe ntibibaho ntibibagomba gusubira inyuma no wa president wa federasiyo bari bahari inyuma gatowe canke nguze nguvuge ngo ariko nijya urabona ko di president umuntu wa mbere nibaza ko afatiriwe n'abantu bo afatiriwe cyane muri iki gihugu ni mirimwe w'igihugu abajejwe ibintu byinshi abajejwe twese ibaze wewe azinduka yirukira twese abarundi ega kiki kujya uhora ubona seruga sohoka aja kuronderera umujyana niko umukuru w'igihugu azinduka aja kwirukira abarundi mu buryo butandukanye ngo nijya ari igikombe cyamwitiriwe wabonye abadahari hamwe yoba dahari abantu petete babona yuko umengo nticagize agaciro kamwe bagize ari navyo twariko turavuga ngaho inyuma n'ahantu hatandukanye rero kuba umuntu nk'uyu atahari ntibivuze ko atari umuperezida bikunda canke kuba bamutoye batabamutoye agize gusa twari tugarutse kuri ako ka image noneho erekana gwa karorero mu mwaka uheze Game 7 y'Urunani na Dinamo kubera presence ya Gatayeri na ministre yari ahari sinzi nyimbo vyibuka ariko no mwaka president wa federation dahari ministre nico kintu cy'ubona uti na absence ya ministre ira uno mwaka je naravyimviriye umwaka weze nk'ubu byari bishushe ministre ari nga anavuga ijambo ariko ujya munsi warabonye nta ni jambo ryavuzwe jambo urumva ryavuzwe na vice president ibaze baratanga igikombe mugabo nta ni jambo ryo gusozera ibirori rivuzwe sezo iraheze kiki iki playoff ziraheze ibikombe biratanzwe mugakwara ba MC wabaye MVP ni naka meilleur marqueur ni naka ubuhagerewe nde nuzenya equipe yabaye ya kabiri Urunani muyikomera barabaye MC ariko ni jambo ryo gusozera kandi uzi ko mwaka weze amajambo yari menshi president wa federation yaravuze ministre nawe aravuga siko bimeze ariko ibyo byose yijyaje n'utwaye doka kubura kuyiwe harakantu bigabanura muri bijya birori by'ukuri rero kubgaho ati c'est pas suffisant kubona c'est vrai arafise abo bikorana abo bari kumwe avyegera vyiwe ariko hari presence wibikenewe mu birori nk'ivyo nka president wa federation nayo byo gufatirwa ntawo vyanse birabaho kwa gucisha bo gusa tuvuga tuti la présence y'umuntu nk'uyo akinatogwa muri domaine ya basketball tubona yuko ivyo twari duhitiyemo la présence wiwe yari ikenewe kugira ngo ashwe ku remonter le moral les fans ba basketball le remonter le moral les présidents des clubs ndetse n'abakinyi babakeneye ijambo ry'umukuru rongoye iyo federation abari kintu ciza haba kuba babatsinzwe akaba hoza ariko novuga hama agakeza abatsinze n'ikintu abari ciza cyane gose yes nuko ari kindi kintu Yves twari twaciye ku munsi wejo ariko ntitwakiguma ko gose watubwiye ati haragezaho haba hagize bavuga yuko ubushimwe butangwa ukumva bavuze ati president wa club kanaka nazi atanga ikombe waravuze yuko bahamagaye president w'Urunani ariko baramukena ariko yarasanzwe ari ngaho mu nyuma kumbura urukino rukirangwa cyo tararangira aba yagiye shobora kuba nawe hari amabanga yandera muhamagaye canke ari agashavu ko atakaje urukino ntawo bizi byo byose ariko umuntu akibaza eske iyo bateguye gutanga ubushimwe butandukanye
eske abo bantu barategurwa hakiri kare barabwirwa ivyo ico gikorwa imbere y'igihe kugira ngo uvuge uti wewe uno munsi Makwinto uza kuja kuri departement turagukeneye yuko prix ya MVP wa game 6 na 7 ni uyitanga nkabanje harya mvuga nti ndafise igikorwa nza gukora uno munsi rero uko gukena umuntu gutyo bifise image yihe kubwawe gukena ndakunda kubwira iyo ubushimwe butangwa nabyumvise reka rero tureke gukombe peut-être ushobora kuvuga ngo kuba batamubwiye ntavyonzi sawa reka tunasipoze basi kwivyo ariko ivyo ni ibintu bizwi nijyari wabonye president wa equipe kinye finale aba atari mu bantu batege ni ubwa mbere bwo ni gute abakinyi babo kwambika wa medaille we udahari ico ni cyambe ariko ni gute kwari no muri assemblée générale ya FEBABU ni gute ibirori vyoba kwanza kuba hakinyurunani hakiye club yiwawe igakina final ukabuzi yuko medaille ziza gutangwa n'ubushimwe buza gutangwa kandi ukabuzi yuko uwo mugenzo wo muri bariya batondeshwa hariya uwa equipe ya kinye final we bategezwa kuba hari kuko uretse n'abatayigaze ba Dr Bonaparte bari bahari nta nsiguro nimwe ihari yuko president Aime atari kubari hajya yari kuvuga ngo ni matches si yatayigaze nanozenye heze ngo arigiriye ngo yazanye no kuyirorera gusa ni ibintu bimuraba niyo yobaye taza guhamgarara hajya wo moguma muri mpuzenye ahubwo kugenda kwawe kikibiciye bigaragaza iki ko mu mwaka uheze ivyashikiye Dinamo president wabo ari we Jodase niwe bateye iteka ryo guha agashimwe Boissy iyo foto buriya iyo foto nuko umuntu atari bunayibone vyihuse ni foto nziza cyane kuko wewe wamengo se na president wa equipe yeje gutsindwa kiki niwe yarafise sourire kurushana ntuzenye na Boissy nyene yakiriye agashimwe president Jodase urumva rero Jodase yarahari ni fair play ahubwo wewe ugaragaje ko ta fair play ufise ugaragaje ko ta fair play ufise ugaragaje ko utashoboye kugirane kwakira ibibaye kwanza ni na image uhaye mbi abakinyi none waruzi ko bujeje Romisi bagiye kumuhamagara za yasohotse cyayumvira nk'icyo kintu none kwanza n'abakinyi b'urunani byari gushoboka nuko bagenda batakiriye ama medaille yabo none niki cerekana yuko bari kuyarindira na president Zayigiri vyabaye Landry nka kapitene yarajara ubona ko bari de gutata motivation office nimuze nawe mbwira president ko yaragiye abakinyi bakurikira vyari guca bisa gute aho icyo kintu nk'icyo c'est lui qui devait montrer exemple nziza hajya vraiment president Aime ntabwo yabikoze neza kabisa kuko nivyo bishobora guca intege n'abafana avuga ati none umuyobozi wacu wagiye rero ikintu ciza karakagoye nyene kuko ku bintu bimwe vyabonetse ubona yuko bamwe batabishimye ariko muri rusangi umuntu wese ngo twabivuze kuri president wa federation ndetse na president Aime ntawo bidashobora kuba yarawonse telefone muhamagara kuri ikicaye kiriya abantu babimenye ariko umuntu ababizi siansi itari nziza mu gihe uba ukenewe yuko muri ivyo birori byo gusozera ihiganwa uba uhari yes nuko bimeze muri rusangi tukiri muri basketball Yves twarumvise yuko Cuma Totonowe ku rukino rwo ku munsi wa gatandatu benshi bavuze ati uyu mukinyi ntazoboneka yagiye muri equipe nationale hare muri Congo ariko tubona aragarutse ku munsi wa gatandatu ku munsi wejo wadusigura utubwira ngo burya harabayo kuvugana hagati ya Club Dinamo avec la sélection ya Congo RDC kugira ngo umukinyi bashore ku murongo ingino rukiro kwa gatandatu rurabaye agwigenjemo neza no ku munsi w'Imana rurabaye agwigenjemo neza ariko nyuma yo gutwara igikombe ku munsi wejo niho hasohoka urutonde rw'abakinyi
bazokwifashishwa muri izo nkino za Afrobasket. Abakinyi 9 barabasohoye ariko bavuga ati turarindiriye abandi bo bakina mu zaburaya arabaki bakomakomeye ariko muri urwo rutonde umukinyi Cuma Totonowe atarimwo. Mbega burya igaruka ryiwiwe ntiryo barivuye kuri ico kintu nyene. Oya nta naho bisa bisaniye kubera ko Cuma agenda yaragiye muri preselection ntiyari yabaye selectionné yaragiye muri preselection igihe rero bamuhaye uruhushya gukuza hari habaye ikintu citwa ngo yaje imbere yuko hasohoka selection officielle urumva ntaho bihuriye rero no kuba ntaho bihuriye no kuba yaragarutse mu nyuma kisanga ntari muri iyo liste iyo liste afisa tanze si aba n'abakinyi 9 bamaze kuba confirm abandi ngo barabarindiriye urumva bamaze kuba bari hajya rero jewe nagomba ndakugarukire ku kuntu ushobora kujustifia ko Cuma nawe ega Cuma se umukinya afise umwanya ntayigayizwa muri gihe numwe mu bakinyi ahubwo bahamagawe ubona ko harimo chance koko equipe y'igihugu ya Congo ifise abakinyi bakomeye cyane reka ndagusomere kiki raba nk'ubu baronse retour y'umugabo yitwa Jonathan Kuminga uyu n'umukinyi akina muri Golden State Warriors muri NBA akirana n'abanuze akirana ba Stephen Curry akirana ba Stephen Curry urumva kandi uyu sumunuzenya no mumenere oya Kuminga Kuminga no usanga mu pivo nivyo bafise umukinyi yitwa Oscar Chiebwe uyu mukinyi akina muri equipe yitwa Utah G League muri Utah G League ariko yahoza akinira muri NBA ucumva level yiwe Congo irafise umukinyi yitwa Emmanuel Mudiai uwakina muri equipe yitwa Quebradilas Pirates yo muri Puerto Rico ariko umukinyi yahoza ari ex-menere muri NBA abo bose bari selection bafise umukinyi yitwa Christian Yenga akina mu Bufaransa nawe yahora n'umukinyi akina muri NBA nabo bose bimirije kuza bafise umukinyi yitwa Joel Ntambwe akina muri Creole Star urumva ucawumva level niwe bavukana Kuminga Jonathan Kuminga uyu nawe yagarutse muri selection urumva bafise umukinyi yitwa none bafise abakinyi benshi cyane Evariste Shonganya akina muri equipe yitwa Val d'Osen no mu kapiteni wabo aba bose rero bakaba donc nko kuri poste y'ubumenere uraraba nk'abantu bazanye kiki ukabona bose ko basumbana ushobora ko justifia nyene kuba atagiye gusa no mukinyi mwiza nabonye n'ibinyamakuru byinshi byo muri Congo vyabaye dessus byabonye ko ari deception kukuvamwe kuyiwe kuko no mukinya kiri muto peut-être ukuntu ari karaduga ukuntu ari karagaragaza ama performance bavuga bati kuba selectionné kuwe no kumutera intege no kugira ngo abandanya atera imbere kurusha urumva ariko nyene aracari muto afise umwanya wo gukina ugutera imbere mugabo ntaho bihuriye nuko yari yagarutse kubanza gukinira Dinamo naho bihuriye nuko atagize imyimenyerezo ni question yuko muri 12 bakenewe ga selection ya basket ni bake football ko bakoronka 25 mukagenda mwese ariko abantu 12 batarenga avuga ati hari abakomeye baba bakomeye cyane n'ubata baracari ko baragira iyo preselection ariko urumva Cuma Toto wewe yakuzwe kubihera kirikare ati wewe ntiharagera urarindira abandi ariko ni kintu ciza rero kuri we kuba yagize iki kuba kameme yarabaye na preselection mu mugwise wa gihugu wa RDC si bose babironka kabisa ariko wewe nako tumukeze
arashobora kuba yivuga ati kanigiye n'akavakanse keza inyuma yo gutwara playoff zande za basketball ngaha mu Burundi muri VBL nuko bimeze. Yes, nuko tudatevye reka duheze rero datevye tugende kuyandi makuru ariko aravugwa na cyane haba ku mugabane wa Afrika. Urazi yuko Ive inkino za CHAN zizokwakirwa n'ibihugu bitatu Kenya, Tanzania na Uganda. Hari abanyakenya bagiye kina tunura Sekafa yari kubera muri Tanzania basanga ibibuga ntibimeze neza baravuga bati wapi kabisa ahantu twohabandanyiriza baheze barasubira inyuma ati tugende dutegura handi dutegurire iwacu kuko ngaha twabonye yuko atakintu gihari ati bibuga ntibimeze neza reka dutegure hariya muri izi nkino zande za CHAN zizoba kuva itariki 2 z'ukwezi k'umunani.